urugendo ruja muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane ugwaruka i Bujumbura no mu bindi bisagara bikuru bigize Burundi. Amakuru ijwi rya Amerika rifise akemezwa n'ishami rigwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 5 buririra indege Bujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe. Ivyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu mezi atatu aheze. Igipolisi catangaje ko gitewe amakenga niyo nzira. Kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ivyo bihugu harimwo na Serbia. Vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu. Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu. Barafise n'ibigo ngo babaheramwe inyigisho mugabo hari abandi bababwira ko babajana mu bihugu vya Buraya ko bakinjira muri Serbia ko bakazoruhukira mu Bubiligi. Naganda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo, hari abagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira. Ubu ngo basigaye bamarindwi 3 bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu. Ubu rero ho hageze igihe c'imbeho n'abapfa barapfa. Abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'u Burundi na Serbia yasubiwemwo n'ivyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka. Ayo masezerano yatsiguwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira passport y'u Burundi n'iya Serbia gutembera muri ivyo bihugu bibiri ataruhusha rwo kwinjira mu gihugu kimwe canke ikindi bita visa arinze gusaba. Ubu Uburundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeke nyuma y'utwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye. Uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu 6 kugira ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro. Jesse naraye no muri Serbia. Uri muri Serbia ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosnia. Muca mufata imodoka igacibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosnia, mugaca muva muri iyo modoka mugaca mugenda n'amaguru. Rero urwo rundi rugendo rusigaye niho uca wumva muca mu mashamba ugacuraba muri carte ugacuraba ikindi gihugu gikurikira ni Croatia. Muca musubira kandi gufata imodoka igacibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosnia na Croatia. Muca mwinjira muri Slovenia nk'uko nenda babwiye. Uva Serbia imeze nk'inzira, imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi 2 canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba. Hari uruzi rumwe bajabuka, umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka. Yongera ko abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosnia, Croatia, Slovenia, Ubutaliyano n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'Ubufaransa, Ububirigi canke Ubudagi. Batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka 50 hatabura na 5 bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa. Ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise. Batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza. Ivyo vyatumye ishiramwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONLCT Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo. Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shiramwe ryigenga kuri mikoro y'ijwi rya Amerika. Twarasanze nko kuwa gatanu w'indwi heze abarundi n'abarundikazi bashika 200 barashoboye kugenda muri ico gihugu ca Serbia. Ishiramwe ONLCT Weton Frere ryarabajwe cane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu vyerekeye urugendo baba ariko baragira, bamwe muri bo no gupfa bagapfa. Ishiramwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo
baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze gusa. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia barimwo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa. Ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'Iburaya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege, ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe. Bon après-midi. On a un point de presse de clarification au sujet y'ibintu biriko biraba autour du dossier Kira Hospital. Kugira ngo bababwiye nangura mu gifaransa. Ça va? Ces derniers jours, il a circulé sur les réseaux sociaux un procès verbal d'une assemblée générale ordinaire de crise de la société Kira Hospital, SA Swiss Clinic, qui, selon les signataires du dit procès verbal, aurait été tenu le 8 septembre 2022. En date du 19 septembre 2022, le président du conseil d'administration ad intérim de Kira Hospital a saisi le parquet de Muha contre les auteurs de ce procès verbal. Dans sa plainte, il a indiqué que la convocation de cette assemblée générale a été faite par un président du conseil d'administration qui a démissionné. Il a également indiqué que ce document comporte des noms de personnes qui n'ont pas participé à cette assemblée générale et qu'il est en circulation sur les réseaux sociaux avec l'entête de Kira Hospital, mais sans cachet. Le parquet de Muha a alors commencé ses enquêtes pour identifier les auteurs de ce document ainsi que les circonstances de sa confection afin d'en découvrir les mobiles. Des actionnaires auditionnés ont révélé qu'ils n'ont pas participé à cette assemblée générale tout en affirmant qu'ils ont été appelés par téléphone pour aller apposer leur signature sur le procès verbal d'une assemblée générale qui n'a pas eu lieu. Selon ces actionnaires interrogés, les auteurs de ce pseudo-procès verbal leur disaient que l'État veut leur spolier les actions qu'ils détiennent dans la société Kira Hospital Swiss Clinic. Au moment de l'authentification de ce procès verbal devant le notaire, certaines personnes figurant sur l'acte n'ont pas comparu devant le notaire, alors que cela est une exigence légale. Par ailleurs, une d'elles se trouve à l'étranger depuis plusieurs années. Après avoir constaté ces irrégularités, le notaire a procédé à l'annulation de l'authentification du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de crise de la société Kira Hospital Swiss Clinic du 8 septembre 2022, estimant qu'il avait été dupé. L'enquête du ministère public a révélé que les auteurs de ce document avaient les objectifs suivants. 1. L'entrave de l'instruction du dossier RMP 670-CN opposant le ministère public au Dr Sahab Christophe, poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, faux et usage de faux, abus de biens sociaux,
ainsi que pour des infractions en rapport avec la constitution des sociétés, le fonctionnement des sociétés. 2. La déstabilisation du fonctionnement de l'hôpital Kira en entretenant la confusion au sein de ses partenaires sur les organes légaux de cet hôpital. L'hôpital Kira est un hôpital de référence qui dispense des soins pour ceux qui vivent au Burundi ainsi qu'aux ressortissants des pays voisins. Le ministère public étant un organe chargé de protéger les intérêts de la société, ne peut pas admettre que des individus puissent entraver impunément l'instruction d'un dossier judiciaire d'une part et le fonctionnement d'une structure d'intérêt public d'autre part. C'est pour cette raison que le parquet de Muha a ouvert un dossier RMP 7142/CN dans lequel les auteurs de ce document sont poursuivis, certains d'entre eux ayant été placés sous mandat d'arrêt provisoire, dont un est un avocat répondant au nom de Sandra Ndayizeye, lequel a joué un rôle clé dans la confection de ce procès verbal fictif. À propos des poursuites contre ce dernier, le ministère public voudrait apporter une clarification afin de couper court à la désinformation et aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté parce qu'il défend le docteur Sahabo Christophe, poursuivi dans le dossier RMP 670/CN si recité. Nous voudrions rappeler qu'un avocat est avant tout un citoyen qui est soumis aux lois. Maître Sandra Ndayizeye et consorts sont poursuivis pour les faits infractionnels si haut relatés et non pour avoir assuré la défense du docteur Sahabo Christophe. Je vous remercie. Haraheze iminsi haciye ku mbuga ngurukanabumenyi urwandiko bivuga ko ari icegeranyo c'inama ya bose y'abafise imitahe muri Kira Hospital. Kw'igenekerezo rya 18 Nyakanga 2022, uwurongoye vy'imfatakibanza urwego nshingwantwaro rwa Kira Hospital yaciye yitura parike ya Muha ayisaba gukora amatohoza no gukurikirana abashize umukono ku cegeranyo c'iyo nama. We yemeza ko itigeze iba ndetse ngo n'uwitwa ko yayikoranije asanzwe aba mu maho asanzwe yaratanze imihoho. Yaranamenyesheje ko ico cegeranyo kiriko amazina y'abantu batigeze baja mu nama. Aranavuga ko ico cegeranyo kiri ku mbuga ngurukana bumenyi kandi ko atani kidodo ca Kira kiriko. Parake ya Muha yaciye itangura amatohoza kugira ngo imenye abateye umukono kuri ico cegeranyo, yongere irabe ko koko iyo nama yabaye n'intumbero yoba yari ifise. Abanyamitahe bakira bumvirijwe baramenyesheje yuko batigeze baja mu nama, ko ahubwo babazaniye icegeranyo ngo bagitere ku mukono gusa, kandi ko niyo nama ya bose itigeze iba. Aho rero ngo bababwira ko leta igomba ibibe imitahe yabo bafise muri Kira Hospital. Igihe bajana ico cegeranyo kwa noteri ngo acemeze, bamwe muri abo bacanditse ko ntibigeze bahonyorayo, kandi ivyo ni ibintu bisanzwe bisabwa n'amategeko yuko umuntu agiye kwemeza ikintu kwa noteri ategezwa kwishikirayo. Ndetse harimwo n'usanzwe yibera mu mahanga, ariko noteri akaba yahavuye afuta ivyo yari yemeje amaze kubona ko yahenzwe mu kwemeza icegeranyo c'inama itabaye. Amatohoza ya parake yaragaragaje yuko abateye umukono kuri ico cegeranyo c'inama itabaye bari bafise intumbero zikurikira. Ubwa mbere,
ni guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri dosiye RMP 620 agakoni cene muri parike ya Muha, aho muganga Sahabo Christophe yari arongoye ibitaro Kira ariko arakurikiranwa ku vyaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mu kurongora ibitaro Kira. Bwa kabiri ni uguhungabanya ibikorwa by'ibitaro Kira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo ngo babure ubiserukira. Ibitaro Kira ni ibitaro bikomeye mu gihugu vyivurizwamwo n'ababa mu Burundi ndetse n'abavuye mu bihugu duhana imbibe. Kiretse ko leta ifisemwo imitahe, ni ibitaro bifitiye igihugu inyungu rusangi, bitegerezwa rero gukingirwa. Nico gituma ubushikiriza amanza budashobora kurera amaboko mu gihe hari abariko barabihungabanya bongera babuza ubutungane kurangura igikorwa cabo. Ivyo nivyo vyatumye hugururwa dosiye ku bateye umukono ku cegeranyo c'inama itigeze iba twababwiye, bamwe muri abo bakaba barahagaritswe. Harimwo umushingwamanza wa muganga Sahabu Christophe asanzwe akurikiranwa muri dosiye twababwiye. Uwo mushingwamanza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo c'inama itabaye. Aha rero twagira tubeshuza ibinyoma n'ibihuha bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko umushingwamanza Sandra Ndayizeye akurikiranwa azira ko aburanira muganga Sahabu Christophe. Turibukije ko umushingwamanza ajejwe amabanga ahambaye, ariko ko aguma ari umwenegihugu ategerezwa kwisunga amategeko, ayarenze ko naho agahanwa nk'abandi. Umushingwamanza Sandra Ndayizeye rero n'abo bakoranye ico cegeranyo bakurikiranwa kuri ivyo twabamenyesheje bakoze, ntakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabu Christophe. Murakoze. Amakopi? Ukabafotorera madame.